sivyo genda ukorere mu Rwanda umusharinga turabe kwanza papa ujya mwana sinamutiyene umusharinga papa ujya mwana ujya mwana we wa mbere asigaye amutwara akaja kwidandaza kwinereka iyo ngeso ubwira abandi nabamara umwana we wa mbere uramudandaza akaza akuzaniye amahera waramwigishije system warayimwigishije c'est bon mugabo nukatuka abandi bana system ujya mwana wa mbere waramwigishije system wasigaje gutinga ninde atabizi ngo ujya mwana wa mbere system warayimwigishije ngo ndiko njya amahera y'amaraso queen w'amaraso urayazi Lindira gatoya baby mama mbeko wavuze ati baby mama yavyaye n'abagabo bagize mugabo afise abana b'ababoga ariko matubabona nga ujya mwana wa nyuma kuberika ari kirofa kuberika ari handicap ni kubera wagiye kumwendererako ugifise inda yiwe aha ni muri Amerika na miti y'ikirundi hari bijya ugora mu Bujumbura hano hari miti y'ikirundi ukaca winama aha muri Amerika ijya niyo njenye ijya niyo resulta yufisi ndukaja kujamana n'abandi bagabo uvyari cyana kikirofa nka kijyo ofisi cya nyuma mbiyambwiye ngo abana banje ngo nibikigabashe gishobora kumvikana kimwe ndi kuri live baby mama afise abana imana numenye ikiguha abana babandi mugihe wowe imana yamaze kuguha kamuri kandi kamuri ni wowe wamaze kuyitera kuko wagiye kumujyamirako oya Bujumbura oya Bujumbura bizabana tubireke sinokora uko akoze nukuri abana banje yabatutse pe Kenzo genda yabatutse ego Sharon yari karigisha genre ashaka kumenga ashaka kudefenda uriko uranyumva ndazi yuko ari umugenzi wiwawe uriko uranyumva ujya mwana we wa nyuma afise moisin I'm telling you afise moisin uramuzi wowe uzi kwine kunsumba jewe umwana we wa mbere ndaguhenda Bujumbura sinokora uko yakoze vraiment nukuntu yatwaye inda Wani yabwiye umugore wanje Bujumbura ivy'abana reka tuvyiwe wallahi sinokora uko sinokora uko yakoze sinokora uko yakoze abana beza vraiment baje bamubera umugisha no abana bibo baje bamubera umugisha jewe maison fa bata reka ndabaguma nuko nyene rindira gatoya baby mama rindira gatoya ndakubwira mbe mwa muri ko muravuga ivy'abana urumva mbe we Kenzo uriko uravuga ivy'abana igihe atuka abana biwanje aganyandagaza ngo umugore twasize abana we wari uri hajya ni uri hajya ikimbabaza rero muba muri hajya mu makomantere mugakomanta ibintu by'uburofa nimuvuge n'ikintu na kimwe nico kintu kimbabaza gusa nico kintu kimbabaza igihe bari baratuka abana b'abandi bagatuka ingo z'abandi muba muri hajya mu makomantere kandi mukomanta muryohewe nico kintu kimbabaza gusa abana banje yabise ngo nibinyendara ndavyumvise man record yabise ngo abana banje ngo nibinyendara niyavuze ngo abana b'abundi nibinyendara iyo ni jambo ryiza ryo kubwira abana b'abundi ko wowe wari hajya kuri live nafise abana binyendara ukuta intervene that's not right ibyo si byiza apara kuza muraza ngaha igihe bariko ragira ama live yabo batuka abantu batuka gushikana reka gusa numi mugamvuze nabo usanga ndiko nabwira abantu bamwe ngaha nabi kandi mwoca mubifata nabi kuko igihe bariko baradutuka twebwe muba muri hajya mushiniriza ibyinyo muriko muratamba ngeseri muga yageze ko twe tuvuga mukaca muza ngaha mukigira le monsieur le madame sérieux ngo abana banje nabavyaye ngo banterenda munsi y'ibiti bamvyara abana b'ibinyendaro ngo nirirwa ndabasegereraho amagifti avyumva ngo ubu gift bwo kuri TikTok ngo ngenda nkabubagaburiramwo ngo nivyana vy'ibinyendaro ataco bizovamwo kwinda kwifurije umugisha vraiment nuko ndakwifurije umugisha ndakwifurije kugirirwa neza ndakwifurije kuzogira urugo rwiza ndabigusubiriyemwo
ndabigusubiriyemo. Queen, I wish you the best. I wish you the best. Only the best. Mwebwe igihe bariko baratuka baby mama bamutuka Ibreeze ari umuntu amaze kumubona Ibreeze aje nga muri TikTok ariko aratukana. Mumaze kubona Ibreeze aje nga muri TikTok ariko aratukana. Mumaze kubona Ibreeze ariko aratukana. None ko bamuvuga nabi bakamutuka ngo ni kirofa ngo ni kiwerewere. Here, moi je vais jamais prendre défense d'une personne. Queen, toi et moi on n'est pas amis. Quand on ne sera jamais amis. Kenza yakwete ngo turabagenzi. Jean. Umva ndababwira ikintu kimwe nabibasubiriyemo. Hano abantu twahuriye kuri ino mihanda. Sindabafata nk'abapasaje. Ndabafata like nk'aba connaissance. Bikunyumva ejo ushobora kugufasha ikintu runaka kandi ushobora kugufasha uruntu runaka. That's why umuntu wese ndamuha agaciro kiwe. Umuntu wese mfise uko ndamwubaha. Bikunyumva ego ndashaka kublaga ako nta mutima mubi jewe niyo umuntu wese mfise uko ndamwubaha. Je ntawe tuvuga ngo ntawe mvuga ngo ngiye ngo durira no kwino mpenda ngo ngiye kumwisanzurako. No. Bikunyumva nta nundi ko ndasaba ubugenzi. Hano yari kambwira ngo jewe ngo nisemba ngo Bujumbura ngo nkaba abana ngo bahora bakubitwa cyane ngo kwishure ngo bahora bakubitwa cyane ngo kwishure ngo den ngo ukacumwisemberereza ngo kugira ngo ngugire iki kugira ngo guteteye. J'ai pas besoin de Bujumbura kugira mvugire na Bujumbura zinari kumuduza niko hajya ka last warning watanze. Yo nashaka sari kumuduza kubera ko navuga ati shaka kumwibwirira jewe ngo hajya ka last warning watanze ngo ndaguha last kumva baby mama ngo last warning kusema ya Bujumbura ngo tena gutenyenye chérie jewe uzobaze abanzi na papa yambyaye kandi akubwira ipeta fils ni lieutenant colonel ubu ari muri Centrafrique. Afise mission Centrafrique. Avuye Somalia dans Centrafrique. Mama yambyaye ntashobora kuza kumenasa. Arambwira mafi iki gikore gutya cyo gufasha mugabo une imbécile une inconnue comme toi urashaka kuza kumbuza nkora wambura mukorowe. Uri giki kugira uze kumbwira kumitegeko wewe. Uri giki kugira ngo wumve yuko umenga t'es au-dessus de tout le monde. T'es qui toi? Ntacuri ma chérie. Ntacuri kugira ngo uze kumitegeko rya mushaka kuri pano yandi ntashira. Kandi umuntu wese avuga ivyo ashaka. Umuntu wese yavuga ivyo ashaka. Rero ntuzoze kumparurira amajambo ko ntungaburira. Ntuzoze kumparurira ivyo mvuga ko ntundihira inzu ma chérie. Hama ndabahega sopo ku mugabo wanje si level yiwanyu mugabo wanje ntacaraza. Mbe Sharon uriyibagije combien de fois wipostingishwa ubu challenge ugatanginga Ibreeze ari mpamvu ya kublot kwa ko nashaka imenyana nawe yandikije salut ça va comment ça va mon homme. Urasura ugenda mu machat yawe umutaginga mu burofa. Erega baby mama bavuze ngo Ibreeze ngaratira acara mu block agati sinkene imimenyerano. Ibreeze ni batira studio atira inja aza gusega ingi wanyu wewe. Aramwima ico kurya. Ari nkuru mutazi muzoba muri ngaha tuzobarabira hejuru.
mwamizoroka mwe by'abagore byananira nta umuntu mwari muri competition namwe hano nta umugurira igitoro bamuvuga ibintu basi mwana biharuye ngarazigirisha ngo tu ya studio kugira ngo mugirike ndabemeza kugira ngo mugirike mwebwiye tuko turahasolingana mwe mu muhari mweko mutatugirisha tu yo mu mazi wanyu we Sharon kutagirisha tu yo mu nzu wanyu turabe aho urara iyo turiko turahasolinga mwebwe mu muhari were iyo turi mu kibazo mwe mu muhari umutwa n'ubuzima na Ibrise atira studio ayitira nyina ayitiri wabo Ibrise amuruta ubuzima kandi ari muri Amerika aragahungu yigenze kwiba kamera atarandanira ngurumva ngo uyu mungu ngo ari karandraga gusa nabishyize kuri Instagram abari muri Instagram barabizi ngo uyu mungu ngo niwe ngo kansaba ngo karandraga ngo ndavuze ngo ntuyipostinge ngo kubera ko ngo karandera impapuro ngo zicaye bimusarisha andungikira ngo akora mudraga kumena gahungu yivye amakamera Madame la pilote la pilote ariko hari umuntu yo gushanje abantu igihumbi kweli ngo twaragenda mu ndege ngo ugende bakumva ko umusazi nk'abo bomuha iyo ntuzenya abaratangura bizanishe ngo dana amashure niki ko twese hano turi imihanda twese noneho tuzopfa cyo pilote nawe uzosuka ndakoreka amazita yanje izana yuwawe ushobora kukivuga ngaha ujya ni pilote wa hehe pilote warati cyo givuga pilote wewe urati pilote kuja kushiro kwa pilote ujya afise kuja kushiro erega birashoboka Bujumbura uribuka bwa budege twaratugura muri primaire twaratugura muri primaire twadukora muri primaire mu ntuzenya mu mpapuro sinzi ngene babwita nibujya nyene erega umutinde umusaza arota ivyo yifuza urabona umuntu ariko ararota ngo yubatse etage ngo di etage naho nyene n'umusazi arota ivyo yiyumvira mu basha yaca mwamwikinisha ubwenge bukajana nayo madildo bamugaruka ku isi mwanze mu khizone gatoya mbe kuberika hamagara shaki bamugaruka hano kuri nosi mwanze mu khizone mbe kwagenda na dildo akaca avuga ngo sumu lesbienne ijya dildo ayigendana kubera iki kandi amplisi dildo ayigirisha inyuma kirofa cy'umugore kikazangaho kavuga ngo ugiye ngo dildo ngo ndayikoresha ngo inyuma ngo singunda kwikoresha imbere wawe umuntu arivuga basha Sharon avuga ngo beef yanje ngo yatanguye ngo igere karampanura ngo mbe niha agaciro ngo ndeke kuza gusaya ku ma stage Sharon no mu commentaire cyari kuri no kuma commentaire biracari yajya kuri nambwe ati chérie I'm ready gupfira umugabo wanje apana kuza kumbwira ivyo z'upapuro ngo usinye muri maire bigutwaye iki ntidusinye kandi nugusinya si ubunyene abishaka atabishaka gusinya si ubunyene vraiment kasi ndaye gukora kuri pressure yiwanyu uziko mwita mu mata nk'isazi menganiza ukuntu muvuga mengani bwa busazi mengani bwa busazi budumira mu ntuze ya masazi ya mamushi ya bisazi binini byadumira mu matwarete y'ibinogo drama wowe nikijya gisabo n'igifurango ngo mwakre ya drama byo mu matwari nikujya niko baza bidumbukiza no mushetse menga nibyo bimushe byajyana ugatangura gusinzira mushetse menga gusinzira ucu stangura gusinzira si bimushetse ayi ibindi bimushe nyene bidumira mu matwarete mu buyenzi hariya biba biri hejuru y'amavi nabo niko bidumbukiza hejuru ngo mbega gusinya bisigura iki ko abantu voilà
ko abantu birirwa barasinyura mu rugo nawe ejo yaravuga ngo jewe ngo ndafise ngo abagabo babiri ngo twasinye ngo baranankoye ngo urumva ngo wewe ngo kujyamana nk'indaya ndaya ntibayemera amashira indaya ntibayemera indaya zikorera kwa mukuru ninde urabona yemera indaya igenda yaturagendana ninde urabona umuntu ashira indaya mu rugo abantu bakamumenya bakifotozanya nawe Queen we ko wabaye indaya ko numva ngo wabaye indaya hari indaya igeze kwemanga hari umuntu igeze kwemanga ati Queen turakundana ati anagushe no mu bantu agushe no mu rugo bamureka kwigira ibintu bamureka kwigira ibintu vyatari mushaka kwerekana ngo abana banje ngo nabisezerana ngo aba Davina ngo nibinyendaro Chérie mugihe mu rukundo rwanje ikintu mparanira nuko umwana wanje aba akura afise urukundo rw'abavyeyi bose agira urukundo rw'abavyeyi T'as besoin kuza kumbwira ico nk'icyo ntakora ma chérie mugabo wowe ugira uze gukwa Davina abana biwawe umviriza Davina abana biwawe na abagabo bari different dote ikogwa n'umuhungu Bujumbura mu mico y'ikirundi dote ikogwa n'umuhungu ariko ubu dote ikogwa n'umukobwa ego musubya amafaranga ko yaga ukunyifuriza urugo rubi ubundi inzara iri hano mu Burundi turabizi muzoshika hariya bimere nk'abandi nta gucika genda mugabo ma chérie ndakwifurije ko murambana uwo mugabo kuko wohomba umugabo agira gatatu woca wiyahura ndakwifurije ngo kuzosara wamuza bikumarira iki baby mama kwinda kwifurije no kugira urukundo kugira wumve ko mbedo fa biryoha mariage yaho umugabo mvutano z'abantu yirirwa shaka mukunda ama perfection shaho unterefona ngo urumva ngo umugabo wanje ngo ninashika ngo nzoshika ngo nkuraho ibintu vyose ngo munzu ngo agira ibintu bishasha ko ngo amashuka ngo aryamye ko ngo abandi bakobwa ngo ntayishaka of course deja uratse ko umugabo ajyama n'abandi bantu uzeye n'abandi bakobwa hama ngo ngo ufite ngo zabagabo mais comment tu veux qu'il te respecte akubona ujyana n'abagabo bose ku mihanda comment tu veux te respecter alors que il y a une personne akubona uri kura pleasinga umu ex wawe ngo musubirane ngo ndagukumbuye ngo kubona ngo ma video call turi muri douche Queen wallahi sinari nifuza ko hogira ikintu na kimwe sinari nifuza ko hogira ikintu na kimwe dufaje nango mvuga amajambo mabi mwana nifuza ko no kugura live ndiko ndabwira nabi nturibo Queen ndakubwiye ikintu kimwe sindagutinya kandi ndagusubiriyemo ayo ma video yanje ndini utayatanze wallahi nzo kwita umusega wimbwa usegereza imihanda ronde chérie creuse creuse chérie imba urondera Kuzoza ama video ataboneka uzomekingeshwa ko ari Davina uri kurerekana wallahi izo news zananiye kubika ngo nifate nk'umugore w'umuntu ngo nifate nk'umugore w'umuntu nkumva noja gutanga news izo news zananiye kubika urazintangira hanze ko nta nundi ntaco nera kandi utazitanga kweri nutazitanga nzokwita imbwa nzokwita umuhitwe nzokwita umuhitwe nzokwita mangati rero ndagusavye wimbe gushika hasi ko jewe kwica nkundira ngo Genius ndavyibutse
ico ngondira ngo genius ngo arampanura ngo akambwira ngo kwine ngo udasavye ngo uve muri ivyo bintu. Indera abavyeyi bawe bananiwe kuguha nje nzoza kuyiguha. Indero abavyeyi bagutoje yakunaniye gufata nje nzoza kuyiguha. Nshungane n'indero z'abana banje nongere nze no kumukecuru ngo ndamuhindere ngo ndamuhezone 10 personnes akuze. Uri umuntu akuze. Yahanga abana banje n'ibinyendaro my dear. Ariko baravutse sheri barakura. Le 9 avril imfura izokwiza 6 ans. Le 30 mars mutoya azokwiza 2 ans. Ahubwo Felicite moko ntigeze ndaniyumvira gukura mwinda. Felicite moko ntigeze nkura mwinda ubwo ati basi yarabaye n'intwari. Aho nari mfise inda. C'était en 2018. C'était en 2018. J'avais 18 ans. Nari mfise ubuzima burebure nshavuga ati ndashashaka kujokinga. Bwana aravuze ati non, je dois le garder. Izo mwakuyemwo ni nyinshi. Muzanye amareson muhali ngaha. Jiwanje ivyo ntibipasa. Man hari umuntu ashobora no kuza kuguhanura basi. Ngurumva Davina ngo ariko zakumanura uri ndo guhanura kandi uri giki. Urinde kugira ngo nze kuguhanura. Urazi ko mbe dufana gukoroye kuri ya live urukatuka umugore wa Bujumbura. Kakorora ukantelefona ukantuka ngo subira nduzi. Uzikombe dufana ku mutinze ndakubwira ati queen nusubire kuvuga please manuka ugende uranyankira wari ukene ko nza gutelefona bra mega razimvye chérie harura 2000 ku munsi have ni mega rimwe ntona gutelefona ndakubwira ngo reka ivyo bintu na Bujumbura te majeur vaccine ma chérie urazi gucagura icatsi n'ururo uzi gucagura icatsi n'ururo sinzi kubwica kandi udakora ubwenge bwawe bwarapindagaye ubwenge bwawe bwaranse sinzi kubugarura ndabigusubiriyemo jewe nta musi numwe nzo gutelefona ngo kwiningore kiki wikuranyumva reka tugaruke kuri ya $250 hano nshaka ko duhagarara ngo Davina ngo utanguraje ibiharage ngo nibitaguhaza ngo ujyame ngo mbwa ngo reke ngo kujya amafaranga ngo yabantuka. Ayaya usikamusitsa usikamutwenza ngo ndeke kujya amafaranga yabagutuka unga ngo abana banje ngo bararose. Ça c'est pas moi. Ina kubwi ico ntazokora nukuja kwica umuntu kuko ngo ngiye kwica umuntu wapi jamais 250 $ ni 2280 y'amarundi. Tu voulais quoi? Reka utare nakantere story kabaye mu Burundi none abaganga babogeye umushahara ngo $300 ngo umuntu ngo ashaka ngo kwirabesa kwitwa Jenzo $300 yarampaye nta muntu waye $50 hariya mbono uri kuri iratawivuga amazina kurumva ngo yo ndamuhaye havuye ku mutima $50 simak ni menshi pe ako warayiraseko ngo $300 ngo umuntu ngo ashaka ngo $300 gabasha he chérie abaganga uno musi baraye babongeye imishahara hari abahora bahembwe 500 babongeye miliyoni 2 uskona ariko arabyina hamajendi icaye ndatuje umuntu arantelefone ati yo Davina ugura live ndagutemwa $300 na mbesi mabaraza $300 umuntu aramamagaye ngo
ngo ngugura live tusa live kuma mega yanje ibihumbi 2 ngugura live usukura abantu kuri $250. Aye hariho umuganga agenda kuvura du lundi au dimanche adasiba kugira ci izo miliyoni 2 aja kuvura abantu. Jewe ndaha ndatuje umuganga kafata déplacement hafi 30 ku munsi kugira ashikire ku bitara akorerako 30,000 ku munsi gira fois 30 ni uma 900,000. Est-ce que muri 900,000 gashiri wanje muri za 2000 yahembwa Biza 2000 ahembwa nakura kwimba majana 9 vya déplacement azosumika azovuga iki tutagiye turacanga carenganya utuntu nkudo batagiye baza baratatagura amakofi kwini ngo ashobore kuvuga ibintu bizima. Wifuje ko mvuga ngo urumva ngo je pourrais ngo umukobwa wa mugagara ngo ntarakwiye kwirabesa po ngo $300. Wumva ko byari biryoshe ngiye kwa mukono bakampa 200,000 banzi baguye imbere n'inyuma babicishije mu matwi no mazuru no mu kanwa pour 20,000. Nizo ari kukuryohera donc kora ngo kwine ngo urumva gushaka watuka kwine ino si ntamba bazigira ntukajunzanira imbabazi ngaha nta mbabazi nimwe iyi sitanga iyi siri kumuruho iri kwishari iyi ko amashari n'inzigo nta cyiza twaboneye kuri ino si henzuze kumbwira ngo ngufashe ngo sinzo se go hostinga ngo abantu ngo bavuga nabi ngo tunshira hanze. Ico nico ukunda kabisa uwo si jewe pe uyu mwaka tuziruka n'amafaranga aho ndayabonye tuziruka nzirinda kuroga nzirinda sorry mama uramage kuri apel amureka gusina sha amureka gusina amafaranga araryoha n'ubukene nyina aramwanka mukene nyina aramwanka uzi usa nabi usanagisa n'umwavu umuvyeyi ntabakeneye kumwiruka inyuma mugiye waronse agafaranga noneho en plus $1 ukaca wipesura ukaca witera ka makeup noneho ukambara neza karato yo baravuga ati yo ya umwana wa nakarasa neza ntimuzose kunzanira amareso ngaha kwina ya mavertissement nawe shira biwanyu je nawe ntitungana kwina uransumba ndambwa ndakwibugirira nawe ntitungana je nawe ntitungana kwina ntusire kumpa avertissement je sindi wa mwana wawe uhama avertissement ndakwishituye cyane ayo mategeko utanga uyatange mu rugo rwiwawe apana kuri jewe uko ntiwamvyaye ntituzinanye ntituri nabavyara uri kunyumva ntituri nabavyara ntituvyaruzanya uzosubire rero nguyu Bujumbura bagwe screenshot noneho bishobotse ndanayikwihera bagwe screenshot Bujumbura yaduze kuri live yanje aya ma video ushira hanze kandi utashira hanze nzokwita umusega Queen jewe sinshonje telma yuko noja kuri live ndiko niyambitse ubusa uri kunyumva sinshonje point ariko niyo mpa amafaranga atishaka gufyonda igihere kuri live y'umuntu aya nzoyatora pe ati Bujumbura niba nterefone shaka gufyonda igihere ko kiranukira mu nzu kindira abana iyo live nzoyugura intambara siyo washatse
Muze munzanira uburofu. Muze usubire munzanira amarese n'umarare ngaha. Ndaguhanura. Wadasha urarengeje imyaka 30. Ndaguhanura ngo ngugire iki? Honyene ngana n'imfura yawe. Umuntu udashobora kubaha abana bawe bakuru. Oya kwanza imfura yawe ndayiruta imyaka ingahe? Ndayiruta imyaka 5. Yeah. Ako umuntu udashobora gufata, umuntu udashobora kubaha n'umwana wawe w'imfura arengeje imyaka 19. Utegereje ko Davina aza kuguhanura? Jewe bishatse twahuriye imihanda tuzandaganira imihanda nyene vyandagare vyanditse. Hama ico kumbwira ngo nayo amafaranga sinzareka kuyarya kabisa. Amafaranga araryoha, inzara ikababaza, umutima mubi ukica umunezero w'umunsi. Gavana Bujumbura. Ndigiri oya hasha sinkaze kabisa, sinkaze ngira nigire mve kuri no Muze, kuri no live nashaka kuvuga nabivuze nta kintu jewe iki kintu ndabikoreye ubundi kwini kwese sinari bwugurura umunwa wanje ngo ndamubwire nabi ngo ndamubwire aya majambo yose, kuko jewe umuntu wese duhuriye ngaha, umuntu wese duhuriye ngaha ndamwubahira uko ndamubonye, ntawe njadinga, ntawe mfata nabi, mwese ndamwubaha ko ndamubonye. Kwine nimba uno munsi ndamwihaye ni live ya Akoze, ayishiramwo iterabwoba nkuko umenga no ndamutinya, ayishiramwo ibintu mega byo gutegeka mu nzu yiwe. Jewe mu buzima ndanga umuntu amenasa uwo turibuka. Naterabwoba wo dutera abantu baba muri social, n'umuntu baba muri social reka none umuntu aba muri social yo gutera ubwoba gute? Ivyo abamwo jewe I don't care. Nukuri kw'Imana jewe je m'en fous. Ibuzima abamwo jewe je m'en fous. Muga kantu ko kuza pano ni gwanje ikunyumva nkontrora ivyo nshaka, nkora ivyo nshaka. Muga kantu ko kuza kumbwira ngo urumva ngo Davina ngo niwasura kugira iki ngo nzogira iki. Jewe Tinshobora kuza kumwanga ndabikwemerere kabisa. Je nshobora no kunantera ubwoba. No ikize kwigisha iterabwoba nje nta bwoba nabumengira. Kijya kiwerewere Wallahi Bujumbura sitari kumyishura kandi sitari kuduza live.